ntabwo WIZZO yapfuye nk'uko uvyibaza. Mimi okejenti ko ndakoreshwa nk'igikoresho c'abantu ntazi. Ndi mu mukino kandi ntariko ndatahura uwo ari wo. Ngeze ahantu ariko nditahura uwo ndiwe jewe ubwanje. Ndi mwiki? Ndinde? Sinawe kungene haza umuntu ntazi ngo andemera amajambo ntatahura. Hakaza n'umugore akanka kunyibwira amazina. WIZZO aracahari. Ivyo ni biki? Umuntu yapfuye. Nta kintu kibabaje nko kwiruka inyuma y'inkuru utazi. Mana yanje, ninde yansobanurira ibi bintu? Ninde? Ma, inkuru yawe zirababaje kandi cyane. Noneho ni kweri ko washimye ko inkuru yawe isica muri ino nzira. Impapuro ubuzima butajuma. Aho bigeze izi mpapuro nizo kintu ca mbere. Bisaba ko mba umunyabwenge nkamenya niyo nkuru WIZZO uwo ari we n'inkuru yiwe. Izi mpapuro zose zisobanura ariko ntangereye aka gapapuro
Kagapapuro kuri Aurelia ni nk'icibutso gikomeye cyane. Ni n'inzira yo kugira ngo nshobore kuronka uyu WIZZO, menye n'ubusobanuro n'inkuru yiwe ku by'ukuri. Numéro 148. Aha hantu ndahatse kandi ntahakekeranye kuko niho WIZZO yakunda guteramira. Aurelia, ubusobanuro bw'ubuzima bw'uyu muntu ugiye kububona. Ariko ibi byose ni ibimenyetso. Uzomenya impamvu naje kukubwira byose imbere y'uko umutima wanjye uhagarara. Uyu musore yasigaye ibintu byinshi. Ariko ni bande bamushaka? Niba ushaka kumenya ukuri kwa WIZZO ugomba kunyizera. Kugeza aho yari inyandiko ziwe. Aurelia, ukwiye kuba maso.
kugira urugendo ntazi mwa kino cumba cyandakuriye Yesu Kristo tabara impamvu ubuzima budasobanutse nuko twiruka ku giti camaze kuma Name G K Tika. Izina rikoreshwa mu dushaka no. Tika. Uri sera kwe kubivuga nawe ntusigaye yororiye